Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu mugiye kuganira na Madame Ntirampeba Trifoni ndumugorozi abo twaganiriye uherutse twararavye ivy'ihema ryo mwijuru n'ivyumba bibiri birigize turabona n'umunsi w'impongano ivyakorwa ivyo muherezi mukuru yakora none abantu ku munsi w'impongano basabwa iki hari utuntu tugira turi kuri tune basabwa tugiye kuraba barasabwa yuko uwo munsi hategerezwa kuba amateraniro yera kuri bose muzobisoma mu barewe 23 umurongo wa 25 hasabwa yuko umuntu wese ari ngaho ategerezwa kubabaza umutima no kuvuga umuntu wese yabari ngaho yaragerageza karaba yuko nta cyaha yibibagije nta cyaha atihanye akisuzuma wenyene bivuye ku mutima hanyuma ikindi cy'uwo munsi nta gikorwa na kimwe cyakogwa harabaho n'ikimazi giturigwa c'ibyaha by'Abisirayeli no kuvuga nkuko twabibonye utihanye bivuye ku mutima ukatura caba ari kibazo wacibwa kwiteka none ko twabonye yuko uwo munsi wagereranya iki gihe turimo ko turi mu munsi w'impongano tweho dusabwa iki turasabwa nk'ibintu bigera kuri bine icambere nkuko mu Baheburayo habivuga ni gihe dusabwa kugira amateraniro yera muri ayo materaniro yera mu Baheburayo hatubwira ngo dusabwa gukorana kenshi ngo uko wa munsi wo kugaruka kwa Kristo wegereje ngo dutegerezwa guterana kenshi muri uko guterana ico dukora harabamwo guhanurana tukongera tukishigishanya tugahanurana kugira ngo twitegure ukuza kwa Yesu dutegerezwa kuraba aho igikorwa Yesu ariko arakora kigeze ni kuvuga yuko umuntu wese ashira ku mutima ku buhanuzi buri muri Matayo 24 bwerekana ibimenyetso by'igihe tukaraba nduti mbega ibimenyetso by'igihe Yesu yerekanye byo kugaruka kwiwe bigeze he bimeze gute kugira ngo umuntu wese abari magabo nubwo abantu menga barasinziriye kuko iki gihe ni gihe abantu bose batwawe n'ivyisi ibyo kugaruka kwa Yesu nta gihe babifisemo ntibanabona yuko turi mu munsi w'impongano ica gatatu ni ukwegurira Imana umubiri wacu impwemu zacu ni ukuvuga iki gihe turimwo mu bakorasani niho bavuga ngo Yesu azoza asanga amaraso impagarike ubugingo ari buzima dutegerezwa natwe gukora ibishobotse nako tukiyegurira Imana byimbitseyo ni ukuvuga iby'isi ntibidutware nkaho umenga dushishikajwe n'uko turondera iby'isi mu n'abantu bose bahugiyemo ahubwo twe tukamenya ngo hariho ubundi butunzi bushiriza ubundi twimirije dutegereje umuntu wese akisuzuma muri kwa kwihana byimbitse bisaba yuko twisuzuma cyane tukatura ibyaha kubera abantu benshi ntibazi kwihana urisuzuma d'abord ukumva ubwa mbere ukumva urineguye mu mutima w'ibyaha wakoze hanyuma ukavyatura ukabivuga umaze kuvyatura ukabivuga bisaba kubiheba kibazo dufise abantu baratura mugabo ntibaheba rero mwa kino gihe ubwo imbabazi zizoba zigiye kurangira mu gihe tutaziga bisaba yuko byoze bisanga turi bazima ubu Yesu ari ahera cyane ariko araca urubanza nkuko twabonye ngo umuherezi mukuru ku munsi w'impongano yinjira ahera cyane Abaheburayo 8:1 hatubwira yuko dufise umuherezi umwe gusa ari we Kristo niwe ariko arakurikirana urubanza rw'isuzuma asuzuma amadosiye y'abantu ubuzima bw'abantu uhereye kubapfuye ukageza n'abahari ubu ubwo rubanza rwatanguye mu 1844 Imana niduha amahirwe gukwirikira tuzoraba igituma bavuze iyo misi tureko yanditse muri Bibiliya Imana ibaha umugisha.